Eh, bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media, ndagarutse kandi ndavye tuyisabe benshi muzi ku izina rya Kibonobono agarariye urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'ikibonobono Inaspoki. Uyu munsi turi hano ni ku munsi wa gatanu, igenekerezo rya kangahe? Igenekerezo rya gatanu mu kwezi kw'icenda uyu mwaka nyene. Turi neza na neza muri Metropole Ruyigi kuri centre. Hanyuma turi hano twavuye i Bujumbura kuva ku munsi wa gatandatu wa munsi w'Imana twerekeza mu Cankuzo tugiye kwakira n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu mirima mu Cankuzo. Twavuye mu Cankuzo ca tuza ngaha mu Ruyigi ariko tugiye kubereka aho tugiye kubaka uruganda, aho tugiye gushinga icapa cerekana yuko ibikorwa bitanguye. Twavuye hano ca twerekeza twavuye hano mu Ruyigi ca twerekeza ku Rubaho mu Rutana, aho tugiye kuraba itongo rindi duheruka kugura dushobora kuzokoreramwo ingurube kugira ngo zizodufashe kuronka amase y'ikirundi muzi ko dutegekanya kubaka ihinguriro ry'ifumbire Kamu. Twavuye aho ca tuja rero Ikinyinya. Ikinyinya rero ni imwe muri komine za kera aho tugiye kuraba vy'ukuri ko abanywanyi ba Kibonobono bahari. Rero twarababonye twaraganiriye neza cane, mbere dusanga uva Kinyinya uja mu Ruyigi centre ni kure, aho twaciye dushiraho koperative Kibonobono Kinyinya. Twavuye aho rero ca tugaruka hano mu Ruyigi, tuva hano mu Ruyigi ca tuja i Bweru, naho nyene dusanga abanywanyi ni benshi cane, naho nyene ca tuvaho bagize amatora bitoreye indongozi zo gushiraho Kibonobono Bweru. Rero finale twayikoreye hano centre Ruyigi, aho rero abanywanyi bava mu mihingo itandukanye bari baje. Hano rero twavuganye vyinshi bijanye n'ivyo turiko turakora, bijanye n'ibikorwa aho bigeze, cane cane rero n'ibijanye no kwemeranya yuko dushobora kubandanya kubaka ihinguriro canke dushobora gutangura. Twavuye rero hano rero tuvyemeranije, mbere twaciye twugurura rero na konte Kibonobono Ruyigi ijejwe ubwubatsi, izocishwako amafaranga y'ubwubatsi gusa. Nafise abayiserukira hano mu Ruyigi n'abari ku Bujumbura. Hano rero turi kumwe n'umwubahwakazi bagomba kuba ari mwiza cane, mugabo ni umugore w'abandi kweri, ntiwapfe mubaza urumva, ariko vraiment c'est très cher, kandi abikora neza cane, ni intwari muri Kibonobono, akaba yarasanzwe ari we afashanya n'uwitwa Ildefonse hano mu Ruyigi mu kwegeranya bano bantu bose b'abanywanyi batari bake dufise. Turi kumwe rero ngaho turahagararanye, rero ndababwire ko ari we yatowe kugira ngo azokurikirane ibikorwa vy'ubwubatsi. Asanzwe ari muri batatu batowe bashizwe kuri konti, ariko kandi niwe azoba ajejwe amafaranga yose agenewe kubaka ihinguriro. Reka tumwumvirize agire n'akamo aduteye. Haze cane nyakubahwa. Murakoze cane nyakubahwa Kibonobono. Yes. Murakoze cane gutoya kano kanya. Hama ku batanzi ku mazina nitwa Niyubaho Justine. Nkaba sanzwe ndi umwe muri 11 barongoye metropole yacu ya Ruyigi. Rero nkuko umwubahwa yamaze kubivuga, ndi muri batatu bagiye kuri ya konte yo gushirako uburyo kugira ngo bushobore kuduza ya hinguriro ryacu ry'amasabuni. Ego tutaravuga vyinshi cane, nimero do konte ni 62 amajana 980 yugururiwe mu Ruyigi. Rero aho uri hose utari hafi ya Copec urashobora kuyashira kuri biro ikwegereye cyangwa ukashira kuri Copec ugaca utwereka borudero. Ego murakoze cyane, nagira mbonereho n'akaryo ko gutera intege abanywanyi mwese ba koperative Kibonobono kugira ngo mudufashe mushiremwo inguvu ibi bintu bifate nk'ivy'iwawe. Mushobore gushiramwo iyo mitahe yanyu mwongereze kugira ngo abana banyu mubategurire kazoza keza. Murakoze cyane. Ego nawe tugushimire, ariko none ufise ijambo umenga basi cash mu maboko iyo ni nyiki? Nkuko mubibona ngaha, aya n'amafaranga ubu nyene mu minota mikeyi cane abanywanyi baciye bumva umugambi n'ingoga kandi babinezererewe, baciye batangura gushiramwo amafaranga kugira ngo inyubakwa yacu y'ihinguriro ishiduga n'ingoga.
ati rero gato karakura aya mahera mbona ari make niyo wizeye yuko azokubaka ihinguriro ry'umuri yari oya aya mafaranga nubwo muyabona ko unye akataraza karibonyuma bose benshi bagiye batwemereye yuko bagiye gukubita inzira ipfusi bashiramo amafaranga menshi cyane. Murakoze cyane mwewe uriko uradukurikirana. Justine rero uyu niwe tuzobaza isima yakoze niwe azomenya ati harakenewe ibi harakenewe ibi harakenewe ibi byose. Turi kure turabona Bujumbura hano mu Ruyigi wewe uri hanze uyo minsi mwahora mubibaza ngo niba David ngo nagira uje nanwe nari yindi tuzinanye gusa ari muri kibonobono. Rero muretse kubikora nzomeko barasubiza inyuma terambere ryanyu. Rero ubu nta mahera namwe azoca mu minwe ya David canke y'ubundi muntu ngo no kuri biro aho bavuga ngo nayo David bajya oya amahera azoca kuri iyo konti mugabo nuko yabivuze nko mu Kirundo barashaka kwitangira mu Kirundo eko barashaka kwitangira mu Kirundo kuri kopeke nyene none mugabo none abaho cisha kuri kodaja n'imikashe naho bizoshoke ndagute abacisha kuri kodaja sinzi ko bashobora kuyarungika kuri ja kodaja yiwanyu hama natwe mugacamira dushira kuri konti mukatugira transfer kubera zo bajejwe ivyo kubaka tutifuza yuko byo bangatiranya n'ivyo kuri biro mu bisanzwe ntidushaka ko bivangana byumva naho Justine wari umuzi ko yarasanzwe akora kuri biro yo mu Ruyigi bace dushiraho abandi bantu baba stagiaire azokora amezi 3 nibaza ko amezi 3 tuzobe duhejeje ko turi benshi umwe atanze make sibo bizi kajambo kanima rega gasone karugi ubwira wakubonye ijambere kuri kamera Justine bazana inoti bigende gute akajambo kanyuma nobwira abantu mumbonye ijambere kuri kamera no batumirira gushiramo imitahe umuntu atarashiramo imitahe muri kibonobono anyaruke cyane uko yaracerewe hama yongera ashiremo uburyo kugira ngo dushobore kubaka irihinguriro ryacu ry'amasabuni. Murakoze namwe aho tugushimire.